ndakwaye bwakeye. Jewe nitwa Umutama Niyonzima Venance Edwardo. Hano mbaye ni muri komine Bukirasazi, zone Kangozi, umutumba Kibere, agacimbiri Kayenzi. Jewe sinari bwaciture ku itariki 8 z'ukwindwi, ngira Imana mbona umuntu arengutse mu rugo iwanje, biri kumwe n'umwana wiwanje baje, ndabaramutsa turaganira, arambaza ngene meze, ndamwigana yuko je ngwaye kuva muri 2017, ngwaye nibuje bikanga. Carambira yuko maze kwitura ikigo c'ubuvuzi ca Gitega, nije ico kigo sindaja ko nta n'iradiyo mfise. Atambira ati ico kigo kama inshuti ya bose y'Igitega Burundi nturahazi, ntaho nzi. Ati none uwo gushikana hakakurongerera imiti wokira. Nije ndi Umutama ntindakeka n'ubusaza burimo. Atoyaye atovise imyaka ingahe ga Mutama? Imvise imyaka 76. Atayoro cagende kati wo kwirukira akakurongera iyo miti wokira. Imana imufashije akamumpa ntinkeka nokira, turayinwa nta miti ndageza kumwa y'ikirundi. Ati no kugeragereza nimbe witwa nde? Ati nitwa Nesfor. Nkeka rero Imana yimwe umuntu arengutse mu rugo iwanje akambaza ngene ngwaye n'ingene bimeze, Imana iramumpa nkeka ndokira. Ubwo bugwara ngwaye je nari natanguye kuvunika, ndavunika biziramwe ngafata mu mafyiko gacika, amaguru agakongatara, mvunije ukuguru singorore, ndyamye sinihindukize, ngoroye simfunye, ntaronse uwunkwega, ntibyashoboka. Ngomba kuja mu kigo, ngibi bibando bibiri nagenda nishimikije, nshitseyo atawunsangije y'ikindi kibando sinavayo. Nagiye mbona ku itariki 8 nyene hata aga umuturo uronkeco. Ngiye gukira. Hacakene igitoro ku itariki 14 z'ukwindwi. Nzabona imiti iratuye ubwoko bune. Yemwe ngiye gukira kweli, ndatangura ndayifata. Mbona ntanguye gutambuka. Kare uwikinga yankura hamuhira bateruriye kwikinga kugira nje kwa muganga. No kwirembo sinashikaho. Ikitavugwa hoho ni nkukugira nirirwa nicayeho ku ntebe mu rugo. Ndaronse uza kumfatira gakoni ngo ninjire, haraho ntinjira. Mbona ntanguye gusohoka, mbona ntanguye gutambuka. Wa wundi Imana yaramumpaye ndugira amahoro. Ndayifata muri uko kwezi nyene ku8, imiti ndayifata. Nzabona ntanguye gushika iyo bakora, kare ntahora mva muhira. Yemwe nangura rero ndafise n'agatelefone, ntelefona nyamwana ari Gitega, ndamubwiye yuko ubunshika mu ndimo tobo ndatambuka n'ukuri, ntiyamitirungirira akamaro. Ndubwire wa mushinga ndahe yangirire iteka, uti Imana iguhezagire. Kuva muri 2017 byaratanguye kwanka yuko ntambuka. Nahora ntoza muri komine ndahagarika. Mu 2018 nahora ntambuka bica biranga. Mu 2020 bica biranga gose rero sinasubira kuva muhira. Iyi myaka 2 yari heze ndasokoroka. Ndatambuka n'iryo rembo ngo ndarirengaye. None birembo ndatambuka. Ngashikana hariya mu kabande epfo, ngashika iyo bakora,
nkibyura ukuguru ngapfunya icyo kigo kama cy'ubuvuzi cya Gitega kiragahora kiraga kirakagira n'iteka n'iteka urogwara aracaga caroza abaza umutama niyo nzima Venasi yataba cyose bangenda none umva no kugihaya ndagihayagiza guteganya kuba icyo gihe maze kuva kuri izo tariki 14 z'ukwindwi imiti narayifashe mu kumunani ndayifata mu kwicena nayifashe mwigice homba niyo ntanguye gutambuka ndihagarika ubu ntayo ndasubira gufata kwere muri uku kwezi igice cy'ukwicena no kwicumi nabanje kuruhuka yarabanje kugiriragira mbona yuko ntambuka ukuguru mpfunya n'ugutamba no kerega gutya kandi nta mwana yanyegera ngo aramfashe uko ikitavuga ku ipikipiki badateruriye ko cyangwa ngo baterure bankura ko nta wanyegera nagenda ndumwe none wumva noreka kuyihaya gute jewe kuva nkibaho kubapfumu ndahumva nk'umugani ico kige cy'ubuvuzi kama ko baguha imiti ukayinwa atavyo baguciriye cyangwa atavyiki ukayinwa kwiteka atavyo bahamuye nasanze ari imiti kamaro cyane wogira nkeka yoza kubaza jewe ati iyo miti ukayifata uko babikubwiye ukayinwa neza amagara yawe acagenda neza nayo kwiruka ku bupfumu aha nahomba manara hahejeje kuhagurisha siba nkironka nahomba naho bisa nisano abapfumu n'abanyonyezi n'abasahuzi nayo yindi kugenda bakakwiganira ukigana bakagupimye bagasanga iyo ngwara ariyo bigahurira utahutashe niyo utabizi araza mbaze yego ibi ikigo kama cy'Igitega gikorera mu ntara ya Gitega muri Rutegama haruguru y'isoko yo ningira kamaro n'ukuri kose tugire Kristo kwakiriwe neza bitagira uko bigira ko bagufata bakakubaza ukabiganira bakakupima ukabiganira bakaca baguha imiti ugateka ukagenda muhira ukagira hamwe wumvise ugize ukize ukengurukira Imana nk'ubu nkengurukira Imana ndayishima n'ukuri kose wewe ndakubwiye haheze ukwezi n'igice ntarasubira no kuyinwa ntambuka ngenda nishimagiza yo wumva noreka kuyihaya gute iyo miti hari imiti iri mu bucupa ubu wo kunwa hari umuti uri mu bupaki aho bubiri ufata mu gitondo bubiri saa sita bubiri ku mugoroba ubwoko bubiri hari umuti bagukanda wagize paralize udapfunya utigorora utagize nte bagira mu mazi y'insuyazi bakagukanyaga bakagukanda hose ukaremuruko niyo naronse imiti y'ubuvuzi kama nasanze imeze neza ko baguha n'ibiriko icandiko ukayinwa uyikurikije ku mategeko iyo yindi wikanda bakaguha wikanda ugakandirwa muhira atarimwe bagira ngo uragenda ugire nti urya mu banyi ni wakuriye canke ni wiki wumva haraho bisa bisana n'abapfumu abapfumu barakwabona ibisahu iyo ntashinga intahe wobaza muri komine nta numwe atanze sinari nkiva muhira sinari nkirengiremba ikitavugaho n'ugushikanaho kwisengero sinagenda ari kubundi yumva neza yuko notambuka ngashikanaho kwibarabara nirirwa no kwibarabara ho hepfo ntembera kare ntava imbere y'inzu noreka kugishemeza gute ikigo injuti yabo bose ingene gikora
ugiye ngo bagupime bagiye kugupima iyo ngwara bagaca bakwereka bakaraba imiti itegerezwa ko kuvura iyo miti bakuguha agapaki kamwe kagugwa amafaranga 500 uwo muti uri mu bucupa ugugwa amafaranga 4,000 nduzeye uwo muti wo kwikanda sinkimenya kabeyi wagugwa aho ntabitohoje kuri uwo mushinga ntahe nyene nasanze n'amaheru ujya yagusa ujana kubava cyo bakumarira yatanga kandi aguteranya n'abajyanga nasanze wo kwitura ico kigo hako witura abapfumu Jenda batera kamo wofatwa n'ingwari yari yose yuko yoco yitura ico kigo c'ubuvuzi kama igice Gitega kuko ushitse Gitega ubaza wese atahakwereka aho gikorera niko no muhanura n'ukuri kose kuko ushitseho ukigana ingwara urwaye baguha imiti y'akamaro gacukira yego akazina kanje kitwa niyo nzima Venase Rwanda murakoze nanjye ndabakengurukiye ko mwangendeye Igozen TV.